Mwiriwe neza mwaramutse, nibaza ko muriko muranyumva neza. Tugira dutangure mu kanya muri space yacu. Ni ikiganiro categuwe na magazine Jimbere, jewe muriko murumva ni Uriel Ininahazwe Ndorere, ndi umumenyeshamakuru mu kinyamakuru Jimbere. Tuzoba turi kumwe n'abatumire babiri, mu kanya ndaza kubaha ijambo nabo baze kwidondora, ariko mbanze ndabakire mwebwe mwese muje gukurikirana kino kiganiro. Turi igenekerezo rya 12 Gitugutu 2023. Dutanguye isaha 2 zirenga gato, twariko turarondera ingene ivy'amajwi bibashikira neza. Tuza guheza igihe c'isaha 3, si umwanya munini cane, ariko nizera ko zoba twavuganye ibitari bike. Icivugo cino space tugira tuvuge kuri les bourses offertes par l'Allemagne. Murundi ngira twovuga ko ari imfasha itangwa n'Ubudagi mu vy'amashure, bigafasha abanyeshure bo mu bihugu bitandukanye harimwo n'Uburundi. Nkuko nabivuze rero, kino kiganiro categuwe n'ikinyamakuru Jimbere biciye mu mugambi wo gusigurira urwaruka ivy'amashure yo hanze n'ivyo kuronka ubuzi. Ni umugambi ushigikiwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, ugashirwa mu ngiro n'ishirahamwe Bibliothèques Sans Frontières ifadikanije n'ikimenyeshamakuru Jimbere. Kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Uriel Ininahazwe Ndorere, dufatanije n'abari mu buhinga bw'ivyuma n'abariko baradufasha kugira ngo ano majwi abashikire. Turafise kandi n'abatumire bacu bazi neza ivyerekeye ubwo bufasha bw'Ubudagi, kuko nabo nyene bari mu baburonse ku banyeshure bifuza kubandanya amashure yabo. Tuza kuba turi kumwe na Dr Jean Pacifique Nkurunziza, ariko uwamaze gushika ni Axel Keza. Axel Keza nibaza ko uriko uratwumva. Axel Keza ni umwe mu baheruka kuronka ubwo bufasha bw'Ubudagi. Arashobora kuja mu gihugu ca Benin, aho yagiye kubandanya amashure yiwe master. Ageze muri master, ni waba uriko uratwumva arashobora kudesactiva micro tukakwakira. Ariko aragerageza Axel kuraba ko yoshobora kurinda nawe nyene agatangura akatwidondora. Undi tuzoba turi kumwe ni Dr Jean Pacifique Nkurunziza, nawe nyene ni umwe mu bazi ibitari bike ku bijanye n'ubwo bufasha. Ubwo bufasha butangwa n'Ubudagi ku banyeshure bari mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu. Tuzakugaruka hanini kuri mbega umunyeshure uno musi canke umujene ariko arumviriza ari ngaha mu Burundi, mbega yomenya gute ayo opportunité ahari, yomenya gute ni hehe yotangura kuja kuronderera, mbega Ubudagi bwomufasha gute, bimusaba kuba afise iki, kuko hari igihe umunyeshure aba afise iyo diplome yarahejeje secondaire akavuga ati neje nzobandaniriza he, canke yarahejeje université agashaka kubandanya akavuga ati none master ndayigire hehe, canke nimba ashaka iyo doctorat ndabigire hehe, akabura ico kwita orientation, uwumuha intumbero. Rero vyama ari vyiza iyo hari abateye iyo ntambwe bagashika mu kindi gihugu baronse imfashanyo bagiye kwiga, ko bagaruka bakabwira abatoya babo aho baba baraciye, tudasize inyuma kandi ikibazo c'uburyo, kuko hari abareka kubandanya amashure maremare kubera ikibazo c'uburyo, hari abareka kubandanya amashure maremare kubera kutamenya, bataronka iyo rezo canke umuntu abakonekita kugira ngo bamenye inzira bocamwo. Ahanini niryo shingiro nyamukuru ry'uwo mugambi, yuko abajene baronka umuntu abaha intumbero ati mu vyo kwiga ushobora guca ngaha no ngaha. Access sinzi ko vyoba vyakunze yuko wokwikonekita ukatwidondora. Tubashimire mugabo amaze kuza kumviriza. Murakoze cane. Mu kurindira ko hari abatumire bacu nabo bikunda ko baza, hari wari yasavye ko yogira ico ashikirije. Nsavyimana Dismas, uratwumva?
Halo, Amahoro neza Dismas. muragumye? Ego turaho namwe ni sawa. Ikiganiro ndagikorokeyemo ariko ndumva kirafise intumbero imeze neza. Ego karibu cane. Ikiganiro cofasha urwaruka kugira rubandanye ruja mu mashure kandi rutere imbere. Ego. Bwa mbere no kubakengurukira kuba mwiyumviriye iki kintu kuko n'ikintu gifise intumbero kizotuma urwaruka Mm. rubona iyo ruriko ruraja kugira bige Ego. kurusha aho kuja mu bindi bintu. Ego. Yego, Murakoze cane. yego. Tugitangura turarindiriye ko batumire bahamagaye n'umunsi kugira ngo babasangize vyinshi ku bijanye n'ayo mabursi Mm. bashika namwe kudukurikirana. Turarindiranye igishika kugira dukurikirane tuze gutorera Ego. twumva aho tuza kuba tugejeje. Ego murakoze cane. Namwe ndabakengurukiye. Alo Dismas. Sabwe sabwe. Twabatsa mikro kugira ngo Sabwe. Yego. twabatsa gato kugira dushobore kumvikana neza. Ego nibutse kuba baba bashitse ubu nyene ko turiko tuganira ku bijanye n'amabursi, ubufasha butangwa n'igihugu c'Ubudagi mu bijanye n'amashure, aho tuza kuba turi kumwe na abajene babiri rwaruka nabo nyene baronse ubwo bufasha hama bagashobora kwiga. Ni Dr Jean Pacifique Nkurunziza hamwe na Axel Keza ubu bari mu gihugu ca Benin. Ivy'ubuhinga bw'ivyuma vyagoranye gato ariko turizeye ko bihava bikunda kugira ngo dushobore kuganira badusangize ingene baronse ubwo bufasha, ico vyabasavye kugira baronke ubwo bufasha, hanyuma ivyo bagiye kwiga n'ingene umujene w'uno musi ashobora kuba ariko arabumviriza nawe ashobora kugerageza akaronka ayo mahirwe. Mu kurindira hariyo uwundi yadusavye ijambo nawe nyene Belize. Okay. Karibu. Oui, ndabumva. Axel uratwumva? Yego. Karibu cane muri kino kiganiro. Yego. Mwakoze nane kuntumira. Ego ivy'ubuhinga bw'ivyuma ngira vyari vyagoranye. Yego. Nariko ndibutsa abantu ko turiko ku bijanye n'ubufasha igihugu c'Ubudagi butanga mu bihugu bitandukanye, hakaba harimwo n'igihugu c'Uburundi. Yego. Ego sinzi ko banza ukidondora abantu bakamenya Axel ninde, Axel yafashijwe gute n'igihugu c'Ubudagi, hanyuma tuze kubandanya n'ibijanye n'ubwo bufasha vyimbitse. Yego murakoze cyane. Je nitwa Axel Keza, nkaba ndi umujene w'umurundi, mfise imyaka 25, hama nkaba nize icyo twitwa ibiharuro ko ngingo statistique muri kaminuza y'ikiyaga Tanganyika, aho naronse diplome cyangwa twimenya bushobozi muri 2021. Hanyuma maze guheza nahavuye bagono kwita nk'umuhinga consultant junior mu vyerekeye amarorisi statistique hamwe no gufasha mu vyerekeye amatohoza dushobora kwita enquête. Hanyuma ndagira na stage professionnel mu mugambi w'ibanki y'isi bita mera nk'abandi. Hama ndaja muri Jimbere magazine mu mwaka 2022 mu kwezi kwa mbere, hama ndahakora gushika kwezi k'umunani kuno mwaka. No musi rero mu kwezi kw'icenda ndiko ngira iyo master ya biostatistique kuri kaminuza ya Bomé Karavi muri Benin. Mugabo mfashijwe
mfashije n'igihugu c'Ubudagi biciye mu muco no kwita ikigo citwa DAD akaba ari ikigo kijejwe guhanahana ubumenyi mu vyerekeye amakaminuza. Nkaba ndi muri uno mwaka nkaba ndi muri babiri b'abarundi bashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuza ngaha. Ego sinzi ko nashoboye kuca. Ego urakoze cane, nihaba ibindi bibazo turaza kubigarukako. Mu mwidondoro wawe watubwiye aho waciye mu vy'amashure, uratubwira ivyo wize. Umva nta na hamwe hari hafise ico hahuriye n'igihugu c'Ubudagi, ariko ayo mahirwe warashoboye kuyaronka. Nico kibazo kiza kuba ica mbere, mbega ivyo kubandanya amashure urashobora kuba wari ubifise mu migambi yawe, mbega vyagenze gute ngo wiyumvire ko worondera ubufasha bw'igihugu c'Ubudagi? Mbega hari ubundi bufasha wari warondeye bw'ahandi hantu? Ayo mahirwe gute wayarondeye gute? Ego jewe nkuko nababwiye nari nsanzwe mva nahejeje kuri Université Tanganyika muri statistique, hanyuma nkaba ntundi muntu wese amashuri ariyumvira kubandanya, ariko rero cane cane nuko iyi bourse master ishigikiwe n'igihugu c'Ubudagi muri Benin yagejeje ko kubrifa kuvyerekeye ingene imeze. Iri mu mabourse bita in country and in region scholarship program, akaba ari amabourse atangwa mu bihugu biri munsi ya Sahara, vya Afrika munsi ya Sahara, ku banyeshure b'abanationalité twitwa in country n'abandi mu karere twitwa kare canke Afrika bita in region. Nyuma rero akaba ari bourse donc batanga ku banyafrika, hanyuma bakaba cane cane hano gutanga ku banyeshure b'ibintu vya statistique canke kino kwita navyo hano twigana bize amakuru hari ya biologie canke informatique. Mugabo cane cane ku muntu bayifuza kubandanya carrière mu vyerekeye biostatistique, no kuvuga ni nka statistique iri appliquée ku bintu bikomoka kuri biologie. Nkavuze ibintu bikomoka kuri biologie turavugamwo amagara y'abantu, santé publique, amagara y'ibikoko, santé animale, hamwe n'ivyo no kwita uburimyi n'ubworozi, agriculture élevage. Rero kugira ngo niyumvire donc kurondera iyo bourse, nuko narinzi abandi bashika kuri babiri bize imbere yanje kuri Université Tanganyika bayigiyemwo. Abo rero maze donc kugira kumenya ko bashoboye ko vyakunze yuko barondera iyo bourse, nanje naragejeje kubegenda babaza ubuhinga bakoresheje, barambwiye yuko atabuhinga bwahatari, yuko bapostiye mu bandi, hanyuma bakumva barabahaye inyishu yuko bikunda. Niho naje naciye mvuga ati mu mwaka uheze mu kw'icenda mu mwaka uheze mu kw'icenda natanguye kubirondera, hanyuma bararansa donc kino kwita nka call of application. Mbone n'akaryo ko gushikiriza abari ngaha yuko iyo call of application muri no mwaka iri cette année iri en cours, izohera le 23 novembre, donc ntiwotinya kuko biri en cours. Turaza kugaruka mu mpera, ndibaza mu kwibutsa ko ayo mahirwe n'uno munsi agihari. Urashobora kwibutsa abantu mbega uno munsi uriko wiga iki? Uri muri kaminuza yihe? Hari abandi barundi mwa mwarahurireyo? Ego murakoze cane. Jewe ndi kuri kaminuza yitwa Abomey Calavi, ni kaminuza no kwita nka Université Burundi yo muri Benin. Gusa ko yo ifise peut-être ibisata vyinshi cane, kandi ibisata byinshi ifise nuko bimwe birimo amavyo atandukanye, bakigisha n'ibikorwa bitandukanye. Donc no kwita nk'ivyigwa canke amadepartement ahari ari très diversifié. Sinzi ko mugenzanje Dr Jean Pacifique amaze gushika, nawe nyene yize kuri kaminuza, mugabo yize mu kindi gisagara citwa Porto Novo, muri centre yitwa IMSP, yo iri au nord, nanje ndi muri Cotonou, ni au sud ya Benin, mugabo ni capitale économique. Hanyuma rero jewe muri kaminuza ya Abomey Calavi. Axel ngira wo désactive micro kandi. Pardon, ok. Oui. Pardon. Nakumvuga yuko ndiga muri ico yitwa LABF nako ari laboratoire de biomathématiques et estimation forestière
tubwire turi beaucoup plus mu cerekeye biomathématique kubera cyo cerekeye tout ce qui est lié donc aux applications de la biologie donc c'est ramification hanyuma estimation forestière nabo c'est beaucoup plus abantu muri no bya agronomie cyane abiga mu cyo no kwita isa cya gatatu cya kaminuza doctorat muri biometrie hama rero mu majati yarandi barundi bariyo Université ya Bombe Karavi kuva muri kahise yamiga barundi benshi nuno munsi barahari benshi cyane yabiga i Porto Novo yabiga i Cotonou donc abiga muri campus donc i Porto Novo yabiga muri campus i Karavi yabiga muri campus donc ya Honda donc i Karavi ni benshi cyane hamkino shikiza icuko bose ntari financé par DAD ariko bandi mabosi tandukanye hari amabosi ashigikwana ni banki y'isi nkabiga imyerekeye hydroinformatique hariho amabosi ashigikwa bwa Buraya kubiga ivyerekeye energie renouvelable nuno mu kwezi kwa Novembre hazoza batatu baronse bourse banki y'isi bazoza kwiga donc abarundi benshi cyane naza ko ari abantu doshika au 250 kandi benshi turazanye kuko haro aho duhurira cyane muri group WhatsApp ego cyane sel mbega mu ntango twari twavuze ati uno munsi hari abajene bashobora kuba bariko barumviriza batazi aho bokura ayo mahigwe umuntu yobakura ngo atakababwira ati igihugu c'Ubudagi kiratanga imfashanyo mu kibazo canje harimo mbega ko hari amahigwe aho ratangwa n'ibindi bihugu kuko iyo warahisemo igihugu c'Ubudagi watubwiye ati hariho abo waruzi ko bamaze gukora kuronka ayo mahigwe bakaja muri iyo processus yo kurondera ishuri ugereranije n'ayandi mahigwe yo batangwa n'ibindi bihugu canke n'ayandi mashira hamwe usubiye guhitamwo wosubira guhitamwo Ubudagi nyene mu majambo make nizihe avantage bourse urimwo uno munsi wabonye ifise ego murakoze ico ndanda ko ari kibazo gihambaye cyane simpambo yuko ngo Ubudagi ngo nabuhisemwo petetse kuko bibaze ko n'ikintu c'Ikidagi ngira ngo nzi amajambo make kwaco nigeze ni par contre nibaza yuko byahavuye hanini cyane ko nako ndarondera bourse ya master hanyuma hari amabourse menshi atandukanye narondeye AHS y'ababirigi ndabahojete ni bon je sais pas ko babaruze ko ntigeze banyishura ntigeze barotse hanyuma narondeye mu France campus France aho nyene naho nyene bon banyishura yuko nakwije ama critères tout ça ariko cyane ndondere pete muri iyi bourse y'Abadagi nuko nayo nsaba abagenzi bagiye imbere yanje hanyuma twavugana kenshi hama donc bakamfasha kugira ibintu bimwe donc ngene bigenda kama information hama ikindi cyaka binaco cyabe ndondera narashaka kwiga muri système anglophone c'est vrai ben ari igihugu kivuga igifaransa hafi nka hose ariko programme yacu isangije yuko yo ari programme iri mu Congereza ni kuvuga yuko ico cyatumye nifuza cyane aho mugabo wanashima sinona ziga amahirwe menshi kubera yuko nabona donc baha abantu bake nko bari bagiye imbere yiwanje bari bahaye umwe aha undi mwaka uriko babiri donc urumva bati no mwaka naho mfuye kugira sinzi kuko bakiransa bien presque yuko le nombre est limité bakabwirana n'ama place ahari ubwo mgechi wacu bari aba étranger indwi n'ababeni batatu mugabo byarahindutse amahera menshi donc nuba utamahera araboneka yo gufinansa bashare baragwira tuba 10 baba étranger hamwe n'indwi baba benino ego ni kuvuga wotubwira muri make ingene ubwo rugendo rwagenze mbega hari ibibazo babakoresha mbega hari ama interview mwagira byagenda gute kugira uri karumviriza no munsi avuga ati ni yagenda kugerageza kurondera amahigwe kuko hariho ibiri aho nkuko babitubwiye amenya ati nitegura gute we witeguye gute nibiki babakoresheje imbere yuko baha ayo mahigwe kuja kwiga murakoze cyane mu nyemerere mu kwisha muri ico kibazo ndagishire mu mice itatu umuce wa mbere ni ico no kwita eligibilité au programme ico no kwita byari umuntu abari eligible kuri iyo programme hasa quel profil yuri ko kukazi baba dati profil yiwanje kugira ndondera akazi ni nuko d'abord kugira ngo poste kuri programme ari uko ufise minimum baccalauréat donc ça cha kaminuza
hama iyo baccalaureat rero ego iyo baccalaureat ufise donc ni minimum kuko aho twigana bafise master iyi ndagira master gira kabiri canke gatatu ni nkuko na jeune madogira petre mwaka wa mbere w'ico twita PGD muri suivi evaluation donc iyo ça devient na tout mugabo minimum ni baccalaureat hanyuma ko donc wahije iyo baccalaureat imbere izo donc à 6 ans donc utawenda 6 ans hejije ishuri ukumaze kwenda 6 ans ntakwemerera hama ikindi mu jeune marketing ya gatatu ni ico kumva kuri engagé iyo master ni master de recherche hanyuma yuko utahora ururimi bigishamwo ni kuvuga yuko nka twebwe n'ururimi rw'icongereza mugabo hari abandi biga nko mu Budagi usanga biga mu Kidagi donc urumva ça dépend n'ururimi bigishamwo ni nkuko peut-être hari n'ibindi bihugu mugabo ntavyo ndabona peut-être bishobora bigisha mu Portugais cyangwa mu Espagnol donc bivana ni ntuzeya niyo programme y'imeze. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Hama ikindi naco nubusiza ko umunyafrika kandi uba muri Afrika nubwo ko nk'umuntu ari mu Faransa ashaka gupostera muri boss wacu ngandi byo ukunda ko nari mu Burundi donc nivyo hama mushike kabiri check ama document kenewe ivyo uzisometa nuko haba hariho ashobora kwita kuri DAD misando ngene yo yikora irafise platform yitwa DAD iyo platform yitwa DAD rero niho byose bikorerwa urarungika vyose kabintu kadonki bikenewe basaba donc shino kwita formulaire ya inscription ukayicompleta ukayirungika dans les délais hanyuma ugasomeka CV yawe iri détaillé donc utanga CV wawe kenshi ukunda gusanga CV repasse ni abenshi bayize mu bari ngaha hanyuma na lettre de motivation ukamotiva igituma wewe ari wewe wotoya kurusha abandi muri abazo bapostiye donc ukamotiva byose bikaba mu Congereza hanyuma ugatanga ikintu kutari de recommandation iyo de recommandation nayo uhabwa n'umwigisha kwigishije akuzi kandi dire umwigisha là je vais insister nsimwisha bari wewe wese il faut que umwigisha umuchercheur donc kandi gishishe n'uko afite publication akarakora atanga donc ama publication hanyuma il faut yuko kandi ama bulletin ama diplôme cyangwa ico attestation de réussite byose teza kwa biri translated donc mvuga ko teza kwa biri mu Congereza hama binotaye ego biri notaye donc notaye kabishije ko urukumu yuko avyemeje ko ari byo hama ukaba ukeneye no kuba ufise papuro rw'inzira passport mugabo ngo ntirurexige mu ntango ushobora gutanga karanga muntu barayemera hanyuma ukaba rero ufise kino kwita nka proposition de projet kino kwita donc ishimbo c'umugambi wa recherche ushaka gukora mugabo iyo c'est pas donc c'est pas ibyo dukorera ko ni juste ngo barabe yuko hema ufise niveau y'uvyerekeye mu byerekeye iyo ntuze ya donc ibishaka kwiga abona kufise ko notion hama ego ndeka mpereze ku cyanyuma kugira ngo nzasubiza umwanya ni ikintu cerekeye processus ya selection wambaje urugendo rwagenze gute bon si urugendo rworoshe kuko bifata umwanya muremure gose no kwita hafi umwaka wose kubera yuko baransa nk'ubaranshije mu kwicenda hanyuma twibakurikirana 9 décembre hama donc umaze kurungika donc étape ya mbere nuko murungika kuri portail ya DAD nabwiye site ya DAD niho byose bibera mukarungika document dossier yanyu hanyuma murungika mu Budagi mumaze gushika amadosiye yanyu baragira kino kwita selection ya mbere selection ya mbere ikorwa n'abakozi ba DAD afise abakozi bakora donc kugira ngo batiye abakozi ba organisation bakora bakagira selection hanyuma selection ya mbere bayigize etape kuri kigira kabiri basharungikira université ya Bomekaravi abo babaye presélectionné kino kwita umuce wa babaye presélectionné donc ababaye presélectionné muri liste y'abapostiye bose ikaza ngaha muri Bomekaravi nabo barafise amakritere bisunga amakritere bakaca bafata muri abo babahaye nyene niba hapostiye abantu 500 bakora mu ijana muri ijana barasigaye donc kuri Bomekaravi Bomekaravi nayo ifise amakritere ifise ya en tant qu'université en tant que laboratoire en tant que donc ministère ya enseignement supérieur ngaha muri Benin bakara yuko abo bantu babe preselected na DAD nawo amakritero ngaha anye yakwije muri abo injana DAD ntuze ya Bomekaravi gakora nk'ahanze nka 50 abandi 50 rero ikaca ibarungika donc muri DAD donc pour troisième étape deuxième étape rero baba barungitse DAD nayo ica ihamagara no kwita abahinga biga donc abahinga bigenga ba consultants internationaux vya éducation aba professeurs d'université abahoze bari financés par DAD no kwita alumni
nabo bahagira selection sur base y'amakriteri amakriteri ashika kuri ana ahambaye ico no kwita performance academique ico no kwita ama activité par académique ukora kuja ama association urimo cyangwa ama club bega birimo gute hanyuma kara motivation watanze hamwe na pertinence ya projet de recherche yiwawe est-ce que iyo projet de recherche gukora ko yi pertinent hanyuma donc venir étape igira gatatu ama étape rero donc ya nyuma ya kane ni dade rero ica igira kino kwita selection finale selection finale kuvuga yuko selection finale bayigira sur base ico no kwita abo babahaye abanyuma fate nimba bahasiga abantu 50 bashaka ati mara 50 twakuyemo 30 naho shata ati mara 30 rero sur base ya budget d'office duhaye abantu 10 baduhaye abantu 17 duhaye abantu 17 hanyuma hariyo harakora ikintu cerekeye activité régionale canke pays ibihugu byaserukiwe bakaraba yuko na genre donc nimba ari abakobwa hanyuma hari n'ikindi kintu bakunda gukorerako ariho nk'abantu usanga bagendana nk'ubumuga canke n'umuntu w'impunzi muri ico gihe hari gusanga afise ari très favori kurusha umuntu donc je simba donc bamwe bikora n'ahandi hose mu programme ego brevement nivyo nyine rwa nk'urugendo rwagenze rero ndaza yuko bene niko nagenda bivuga bararotifya mu kwa kabiri donc marungitse muri December basohoka mu kwa kabiri basohoka notifya mu kwa gatandatu hama final akabatifya muri juillet babwira donc processus final ego donc dès que ugendera selective kubwira ego tugushimire cyane Axel Keza kubasanze twamaze gutangura kaze namwe tubibutse ko turiko tuganira ku byerekeye ubufasha butangwa n'igihugu c'Ubudagi ku bashaka kubandanya amashuri yabo hanze donc les bourses d'études offertes par l'Allemagne mu rurimi rw'igifaransa hanyuma murazi ko muri no minsi igihugu c'Ubudagi camenyeje imigambi myinshi yo gutanga ubufasha ku bashaka kubandanya kwiga hanze haba bagira ivyigwa vy'ambere n'abashaka kubandanya ku rwego rwa doctorat mbega ayo mahigwe uyaronse Axel novuga nti hari abashobora kuba bumvirije bakumva ati kumenga aronka bize ibihanitse ibiharuro gose kumenga aronka abari mu bisata novuga bi specifique no musi umujene akiri muri secondaire ariko ariyumvira ico azokwiga muri université co mwugururira imiryango wo muhanura kwiga iki canke nibihe bisata ubona ko nk'ugwaruka dukwiye guhurumbira kwiga cane kuko hariho nibaza ahantu ugera ukavuga uti sindiko niga kugira niryohere ndiko niga kugira ngo nige ibifise akamaro mu bisata wavuze harimwo les statistiques appliquées bija mu bisata bitandukanye igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi n'ubworozi mbega ubona uwo mugambi ushigikira uraba cane ivyo babiraba igihugu ivyigwa twokwiga nk'ugwaruka kugira ngo biteze imbere igihugu umujene n'umunsi ari muri secondaire wewe umubwira ko yotangura ku explore ayahe mapiste ni ibihe bintu yotangura kwiyinteresa ko wowe uri kurakurikirana navuga ati ahisigeze aha mahigwa ari umujene yotangura gukurikirana iki mu bijanye n'amashuri bon mu kwishije kibazo reka nishure nk'umu misha twigishije no kwita inyigisho z'ikarashishi EPS none imitsi twiga kuri lycée First mu Nyakabiga muri premier 2017 niwe tubwira ati ishuri rimwe ishuri ridaheza donc ishuri ridahera ishuri ribi shatse kuvuga iki kuvuga yuko dade d'abord est très vaste c'est un programme menshi gose la fois passée muri weekend nafashe umwanda bisoma byose nitonze sanga ni bisata bike idashigikira bisata byinshi cyane ishigikira so kive diko ico ukwiga cose donc ugikunda canke ubona lente ugikuramo muza ko uciga kandi yuko dade no bagute genre c'est pas muri Afrika même hana ma pays asiatique usanga bariko barafinansa ama programme rero umuntu wese cyugira n'encourage par contre nariko ndiyumvira ahubwo sinzi ko pete abantu ntanzi mbwa ko pete bahageze yuko no vuga par contre mbega ni biki umuntu yokora kugira ngo aronke aya programme ya mpunze ya mabourse ya programme y'abadagi mbere iki
donc n'ibindi gutegura gute kiri umushinga imbere cyose navuze ngo kuko programme ndimo ko ari yo nzi mugabo nk'uno munsi nabonye basohoye PhD y'abantu bashaka kugira plutôt master bashaka kugira santé donc iri lié à la biologie nabonye bya développement social baranshije muri Kenya n'andi mapays donc hari amaprogramme menshi gose za Tanzania uvyerekeye n'ubworo donc amaprogramme atandukanye par contre ndashaka kuvuga yuko ucerekeye mbega n'iki umuntu yokora donc umuntu akarondera bourse no munsi n'iki kintu yokora kugira ngo avyitegurire neza canke agageze donc kugira amachance yo kuba hotel nuko icambere cy'uco umuntu nk'umuntu wamaze tumisha muri secondaire reka beaucoup plus peut-être mpere muri kaminuza peut-être umunyeshiga muri wa mbere muri baccalauréat il faut ko arambega jewe ndiko ndiga statistique canke ndiko ndiga informatique canke ndiko ndiga sociologie canke ndiko ndiga journalisme mbega amaprogramme no musari financement master naya akaraba ayahari hamaze kuraba ayahari akaraba nivyo basaba ati mbere ibyo basaba nzoheza mu mwaka wa gatatu ndabikwije niba basaba ko amanota ya naya mbega uko tuzi amanota mu ntu yaronka ndaba mpiza kwen distingue 70% donc 70% cyangwa 65% tusa donc abiraba rero turaba gukora gusiganda amanota ashikane hanyuma ikindi gira kabiri ifo ko araba ati mbega uno muje shaka kudondera mu rurimi ruhe uno munsi icongereza ururimi incontournable ahantu hose amakote yose ni icongereza sase ni ikintu cy'invest nashaka cyane vraiment icongereza umuntu wese agire effort yo donc kushaka kumenya donc simaka ngume kireke mbwa ukamwe ushobora communica birafasha ikindi gashika gatatu ikintu cerekeye ama activité par académique donc ikino kwita ama association ama club ama mouvement gukora iruhande y'ishure no munsi umunyeshuri aragenda akamara amasaha angahe mu ishure yavayo akaca ataha kaja kuraba film bese bikwiraba mugabo irayo film mugabo ufate n'umwanya wo kurondera ikindi kintu gishasha donc no bagute ikigeze n'umunsi kimwe avuga ku icanke ufate umwanya après mita buri kwishure uje muri club yo kwishure muri association hanyuma navyo nyene barabiraba mu gutanga iyo bourse mu kugwiza amahirwe baza bati ni kumare societe kuko nonga anye barabaza ati none wewe ni giki apart ishuri n'ikindi kintu ukora hama tell your achievements muri extracurricular activities donc c'est pas seulement comme membre non pas seulement comme membre mais aussi essayer d'être actif pas comme figure ngo bingwiza murongo ntuba no musi ngo ndi muri association ngo donc ya ça da PFB ya jeune fille usanga umuntu ari ngaho gusa no gusinya théâtre muri Buja Sans Tabou hanyuma ugasanga juste membre ngo onye ndi muri Hotahate mugabo ndi membre muri Kamahade gusa no jayiwe actif bakubone heno yuko donc ufite un rôle hama birafasha nuko watanga amacumi twashitse kubiro benshi kuyasigura hama ikina cyane mvuge ikintu cyeke gukira ama contact no munsi ama contact no munsi bakiri contact umuntu arakumenya yibere mu kindi gihugu le fait yuko gusa magia contact hama gusanga barakanye bitari biki hama ikina cyane ni ikintu cerekeye abantu bose ama recommandation il faut ça recommandation ukayisaba réellement umuntu niba master de recherche comme tu dis ça recommandation il faut que umuntu asmane neza recommandation niba master de recherche bakeneye umuntu azi mu domaine ya recherche no chercheur no mu chercheur tumonera ku ma publication scientifique nimba ari master professionnel nayo ukabutse nimba ari réel no munsi dufate ndakantu natanga akora muri Jimbere voilà ukeneye gusa ari master professionnel muri journalisme canke muri mu vyerekeye communication digitale uyisaba umukoresha wawe akuza aje kwisaba donc umwigisha yakwigishije initiation ntuze ya initiation à l'informatique ndumva ko bibikomeye hanyuma ikindi naco tumere nk'abanyarutsa kugira tuze guha ndamba bashaka kubadira zego ego cyane ikindi naco no kuyabonesha kwa ma compte atanga ama bourse no munsi turafata muri niya turiko turama statut kuri WhatsApp cyangwa kindi kintu mugabo usaro platform itwa LinkedIn to exploit kandi ari platform ikomeye gose donc rero niyaza ko nico kintu gihambaye kumenya ama platform ama bourse acako canke ama information acako
hama ikindi cyane ubutaka yavandi nashaka guherezako ni Yego. ikintu cerekeye kurondera petite experience mu massage professionnel y'amabenevole navuga mu association Yego. kurondera biraka mu ba consulta dufata nk'abantu bamwanze ibintu bimwe nimba wize communication ukabuze ko ari umuntu afise kabine igira ama evaluation de projet za communication ngira mu stage cyangwa mu assistant ashobora kutaguhemba mugabo ukaronka experience ukaronka iyo service handi ukayibika neza irazogufasha kurakosa ku bindi hama icyo mashaka kuvuga ni ikintu cerekeye CV nyine twandika CV zacu muri CV ntumwandika gusa amashuri gusa ariko n'ibyo bintu bakoze hanyuma werekane relation ifitaniye ushaka kuja kwiga ego ahanini ni ivyonye pezi ngende yadakuta mu bibazo kandi adakoza kuvyishura. Tugushimire cyane Axel, hariyo abatanguye gusaba ko bogira ico bashikirije canke ibibazo. Ego Twari tubonye Dr Jean Pacifique umenga yaje. Dr Jean Pacifique nimba mutwumva namwe mwogira ico mushikirije, ariko mu kurindira ko Jean Pacifique nawe aduhojwanya mu minota mike dusigaranye, abo baba bafise ikibazo kuri aho yaragejeje Axel canke baba bafise intererano, murashobora kuba mwararonse amahirwe yandi namwe. Turiko tuvuga cyane kuri mbega umujene no munsi yitegure gute kuronka ayo mahirwe yo kuja kwiga mu bindi bihugu, ni gute yoba umukandida mwiza kugira ngo atogwe, kuko iyo mwumvise yuko samahirwe aronka abantu benshi, hari igihe uje usanga bakeneye babiri mu gihugu cose. Mbe ni gute umujene yo kwitegura uno munsi, nibiki yo kwiga, nibiki yotegereza kumenya. Yagarutse cyane kumenya ururimi rw'icongereza, kumenyana n'abandi, gukoresha ku maximiza exploitation dukoresha kuri izi mbuga ngurukana bumenyi. Aragarukana cyane urubuga rwa LinkedIn. Felix ariko arasaba ko yogira ico ashikirije nawe. Karibu cyane Felix, twitware mu minota mike ushikiriza ikibazo cawe canke intererano. Felix uratwumva? Urashobora kuva mikro gakumva. Felix urakumva? Desactiva Mwiriwe neza. tukakumva. Ndayugare canke ndayugurura? Ubu ni sawa, ubu turakumva. Urashobora gushikiriza ikibazo canke intererano. Ego mwiriwe cane, ntangure ndabaramutse mwebwe mwateguye kino kiganiro. Ndamutse niyo mutumire n'abariko baradukurikirana bose. Ego. Ndashaka manze nshime ku biganiro mwateguye, nabibonye vere midi yuko haza kuba ni space, ariko ndahita kwiyumviza ndahantu ashobora kuba nogira de note yakatanga ama information akomeye cyane kandi meza. Ngo ni parce que yari orari bisa ko umuntu aba ari ahantu ashobora kubinota. Ego. Iyo chance ntayo nagize, ariko ntaco nibaza ko umuntu ashobora gufata bike bike bishoboka. Ego haraza kuba kandi ico no kwita recapitulatif. Hariho amaposta amwe aza kuba kugira ngo umuntu agaruke cyane ku byo bavyagiye biravugwa, kandi ni space iraza kuba umuntu ataronse n'akanya nawe aze kumviriza. Voilà. Ntabwo kugira ni dondore, nitwa Nziruso Felix. Ego. Mu Burundi mu ntara ya Gitega. Ego. Ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca agronomy. Uburimyi n'ubworozi. Ego. Abahazi kera bahazi hitwa muri Iza, Mepuroma hitwa Ego. Sabi canke Iza canke Isifa. Ariko nugenda birahindura amazina bivanye bagenda barahindura vy'ama système éducatif. Ego. Mugana urumva biguma ari vya bindi nyene, imba ari ugusora umugono maguma ari wa wundi nyene, ari ugusora umubitendera guma ari wa wundi nyene. Ego. Gusa sonde kigama. Ego intererano yanje rero ndashaka gushima hanini. Nkasaba yuko aya ma information yaduhaye
yaduha detaye neza kugira ngo umuntu azobikorereko. Ego. Ni vyiza koko iyo ushitse ukaronka iyo chance faut ko uyumvira kuyipartager ku bandi. Ego. Nzi ko igira amagara y'umunyamutoni cane, jewe no gushima hama nkasaba yuko muraba ukuntu izi information batanze zishobora gufasha abandi bajene bose bari mu Burundi no mu bice bitandukanye bashobora kubironka bikabafasha kugira ngo nabo bashobora kuronka iyo opportunity bikunda. Merci. Ego urakoze cyane. Bino biganiro bizogwizwa, ni ibiganiro biriko bikorwa mu mugambi ushigikiwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, gushirwa mu ngiro n'ishirahamwe Bibliothèque Sans Frontières fatikanije n'ikinyamakuru Jimbere, aho tugaruka cane ku gutanga nyene izi nkuru zijanye n'amahirwe ugaruka bwo mu Burundi rushobora kuronka amahirwe yo kwiga mu bindi bihugu. Ego. Nagafika ngiye ico mvuze ko carahije kuvuga umugenzi wacu yiga muri Ego. avuga ikintu gihambaye aha muri donc programme ndimwo no babwiye ko abiga muri master abiga muri doctorat. Abiga muri doctorat harimo donc c'est beaucoup plus la biométrie ngira ashobora kutaba wize vya agronomie, c'est beaucoup plus nazidoniriye kuvyerekeye ibidukikije canke vyerekeye agronomie. Eko rero kuraba haheze nk'imyaka nk'itatu canke ine usanga ata mu étranger n'umwe arimwo ariko higa beaucoup plus aba Beninois muri iyo doctorat muri iyo PhD. Hanyuma nageje kugira sinzi no bita nka curiosité kubaza buhoro benshi bambwira ngo nta ba étranger ngo ayipostira ko ushaka batabimenya, donc sinzi igituma wanashima kuko bambwiye bati d'abord nk'uravye muri programme muri ntuzeya muri cyo kwita gute muri call of application usanga hari ibibanza bitandatu by'aba étranger na bitatu by'aba Benino. Umugabo genda kuraba ugasanga hageze muri ntuzeya bahaye aba Benino batanu nta mutaje umwe bahaye mvaye n'ibyo bakugese ubushobozi buke bw'aba étranger. Mugabo ico n'icyo kubona ko ntava buri bihugu byose bibagira ntuzeya, naza yuko umugani wawe canke kwa bari bivuga peta information utayimenya kugira ngo nico shobora kirimo. Nishika peut-être nko karavuga ati aba information détaillée shabaje na Felix naza yuko ihiye nashe kumunukira ama link ya programme ya DAD naza kupeza aza partager d'ici peu de jours. Hari ikintu ugarutse ko hariyo ugwaruka rureka kurondera amahirwe abonye nahabona link kabona iyo post aca avuga ati mbega ntibazoca basaba amafaranga menshi canke ngo bansabe ko nirihira nk'igice c'amashure ya Minerval. Kubijanye n'uburyo vyifashe gute, mbega umunyeshuri ategereza kwirihira vyose canke iyo programme iramufashe kamurihira vyose? Wodusigurira kimeze? Urakoze cyane. Iyi programme yo noda yuko mpere ku kintu gihambaye iyo umuntu ararondera akaraba bourse araraba ico no kwita offre batanga bari bourse. Donc kuri programme yacu ifashe par DAD nuko baprena charge byose nico no kwita frais de séjour, donc kubaho kwawe abariho amafaranga baguha buri kwezi kugira ngo agufashe kubaho. Hanyuma hashino kwita amafaranga académique, donc Minerval uriha baraguha makaja donc bakurira ishuri. Hashino kwita frais de recherche kubera ngo bwa master de recherche, donc ari gukina ya recherche, donc ibyo ukoresha muri recherche baraguha amafaranga yabo. Hanyuma baraguha la ticket de voyage aller retour, donc ntuzeya ukuva mu Burundi uja kwishura n'igihe rije gusubireyo. Hanyuma baraguha aussi cyo kwita amafaranga yo gufasha assurance cyo kwita donc urwaye kugira ngo ushobore kwivuza. Baraguha kandi cyo kwita ama frais yo gukora igitabo kuko iyo kurandika igitabo akeneye utuntu twinshi. Donc rero mugabo bon kuvuga iki cyo kubera kirahambaye, hari igihe umuntu araba akavuga ati batanga iki no kintu yambaye imbere ko arabe imbere ko umuntu araba iyo bourse ngene imeze canke ne yipanze donc ashaka kushobora ifo ko asoma
ifo ko asoma hama kino kuravuga cerekeye n'abantu donc ubona usanga bati link ngo bigende gutyo usanga ukabona ama place ni make bashugira ntuze badekuraje post yaje usanga Imana ateguye ko ari wewe muri abo babiri uzori musha muri abo umwe ari wewe donc rero umuntu iyo reka gupostira ngo abantu ngo ama place ni make ego sinzi ko munyubaye ndakumva hari uwabajije ati mbega ko iyo programme ya DAD iratanga amahirwe yo kuja kwiga mu bihugu bitandukanye kubera iki hari igihe byoroha cyane mu gihugu cya Benin mbega hoba hariho amasezerano novuga ati manini asumba ibindi bihugu ko twumva ari ubufasha bw'igihugu c'Ubudagi ariko bakumva nkawe bagiye kwiga mu Budagi bigenda kuvuga ati mu bisanzwe igihugu c'Ubudagi arico gitanze ifashanyo benshi bakumva ati kwiga mu Budagi uragute ingene iyo mfashanyo igabugwa mu bihugu n'amasezerano bahari ego wakoze cyane cyo mbajije no mugenda cyo kibazo dade badakosha bete ifise certaine particularité par rapport à programme ngira harazi programme z'ababirigi zitwa HES y'aba Wallon na Vril y'aba Flamand zose zakora no Burundi na programme mugabo usanga umuntu aronse master canke aronse PhD deja kugirayo agenda mu cyo gihugu nyene donc niga ko dosanga Vril canke Vril donc y'aba Flamand canke yo HES y'aba Wallon bafinansa ngo watagwaye bourse ngo je kwiga muri Zimbabwe canke kwiga muri Tanzania alors dade rero nico gituma abakeshi no kwita navuze ko abwe kwiprogramme je ndimo yitwa bayita ntuze ya scholarship program in country and in region donc bisigo yuko ni dans le pays dans la région donc batanga mu bihugu naho bari mugabo hari n'izindi rero no kwita ntuze ya ama scholarship abera donc uteza kuba uyakorera mu Budage mugabo rero ama master nkayo bituma ama PhD nkayo on usanga rimwe agoye kuronka non soma ko abantu bake ari usanga bakoze kwiga mu Kidagi donc usanga bisa ko ufise ababuzi Kidagi none se bundi baracigisha kuri center baracigisha donc ça usanga bironse bakama kindi naco kunda kugorana ni ikintu cerekeye niveau y'icongereza mu vyerekeye urupapuro rupapuro bita TOEFL canke IELTS nk'uma programme mbwa muri Afrika usanga aho batayasaba niyo avantage ishobora kuhaba donc rero amasezerano nshatse kuvuga ino ico kaminuza pete ino ishobora kujije pete ama kaminuza pete nabonye pete mu Burundi nuko bobo ico no kwita ama faculté canke ama département aba afise ico no kwita autonomie de gestion donc abashobora kwirondera amafaranga ashobora kwirondera bayer ni kuvuga yuko nkuka par exemple mu mwaka uheze donc abize mu mwaka uheze imbere donc byasha gatoya bashobora gusanga mu ishure mwigana muri abanyeshure 200 muri abanyeshure 200 hariho 10 barihirwa na DAD hariho 5 barihirwa n'indi bourse twatebwa dufate ya ngamba muri Afrique de l'Ouest hariho na 3 barihirwa na Union Européenne ugasanga n'abandi babiri birihira donc autrement dit bobo bara ko kuntu bafise iyo ntuze ya iyo donc ayo mapartenariat n'ama institution baragerageza na programme baragerageza kugira intuze kondera ashoka menshi naco gituma urumva nk'ubunye université donc muri Afrique de l'Ouest muri Afrique de l'Est plutôt East African Community biri kudakwana na DAD no Burundi donc quand je dis donc umuntu ko DAD bavuga ko ibihugu DAD afise ngo amashuri finance ni mu Burundi no mu Rwanda no muri RDC hamwe no muri ntuze ya Sud Sudan sino Tanzania ama programme hari abarundi biga mu Tanzania bari finance par DAD hari abarundi biga mu Uganda bari finance par DAD hari abarundi biga muri Kenya ho bafise na bureau regional ya DAD ni kuvuga yuko muri ico gihe bivana n'ama programme donc bivana n'ingene ama université yipanze akaronda partenariat nayo peut-être espérons ko mu myaka iza tuzokuba hari partenariat na Université du Burundi canke na Université Tanganyika canke na Université Lumière ainsi de suite canke zose nibaza ko umuntu azoca aronka akaryo ko kuvyandika mu buryo buramvuye kuko umwanya twahari ino space waturenganye gatoya
hari benshi badusabye ijambo mutubabare umwanya watubanye muto cyane turashaka kugira igice ca kabiri kino space kuba bafite ibindi bibazo byinshi ariko hazoba no kwandika inkuru zijanye izi bourse zitangwa n'igihugu c'Ubudagi tugushimire cyane Axel kugira tugerageze gusozera ko twari guheza isaha zitatu ariko umuntu kubandanya atanga n'izindi nkuru zijanye n'iyi bourse tugushimire cyane ku mwanya wawe tugushimire cyane ku ntererano zawe ego murakoze cyane ndashimira cyane ikinyamakuru imbere ndabashimira namwebwe twatwanije kino kiganiro cyari gifite akamaro rwose nibaza yuko n'ikindi gihe mushatse gutwika ko tuzobitaba hanyuma mpeze mvuga ati nakuraja abantu bose bashobora gufata muri space yageze kwinforma y'abantu bari mu programme atandukanye ko washaka kuza muri programme yiwanje jewe ndimwo nibaza yuko bashaka gukora contact yanje kugira ngo urifuza peut-être ko nabonye yuko ikintu cerekeye mentorship ni ikintu gikomeye twandike amacoordonnées yabo ya mwebwe twavugishije n'ubu twashoboye kuhaba birafasha cyane kugira ngo dushimira abatipu bose bakurikiranye ino space tubibutse ko iri enregistré abataronse akanya barashobora nabo kuza kumviriza hanyuma tubabwira ko mubandanya mukurikirana imbuga zitandukanye za Jimbere magazine muraza gusanga ko inkuru zijanye n'iyi bourse d'études zirimo ama detail atandukanye turabakengurukiye cyane mugira ijoro ryiza abandi mwaramutse bivanye naho muherereye murakoze cyane